baratuzi ni tatu chafu abo bandi wacu n'ubucafu turi gengo yasaze yakaga barenze n'ukuri batwita abafu kuri beat ni dufyina trip turavuna gukina ruri kuri Jordan 4 abarapa abafeki bamana defo kuri rap ndabica mbasumba revu mu kurapa ndarenze ndi high level turi gengo y'amagengo baratinya batwita ama ego baratuzi tunica ibisigo ibi beat tutamuka nigo we moving drill umva mubwiye ko iyi beat je ngutera amakwi gende babwiye fite misi basera mbatera mbakube migere crown mu mutwe kuri sizi z'ababire. Fuck bitch, fuck snitch, wait. Look at my swagger now, look at my shoes. Eu gonna shake kibao, hapo mani kuna kula vifao vya kutisha, vya kukimbiza kimaisha tukiigiza. Homa wanapata kila wanapoona tunawakimbiza. Again and again it's all me. We get it, we did it, we get it, the shit we feel this beat, our brain the fit. Make the distance, he need no sense. Shut up man, why you make noise? Nigga we don't lose the session. Talk on your mission, let's the session. He need affection, don't do kidogo. Poromoka my definition. Tafuta nigga solution. No negotiation. Tafuta nigga solution. No negotiation. Yeah. Boom chakalaka, jicho lishawaka, kichwani nishamoka, kila ndo natoka, unapotoka, unalala nje kwa vishuka vya kokota, hujomene kuta lafu unaleta matata, tukikutana, ena chapa chapa. Anako na kaba nipo strong nipo gado nazisaka chapa wakina mina mina na wapanga kama fungo za nyanya sifanani nao wanafosi kufanana mina force kuwafinya wanafosi kunipenya mina force kuwachinja wanafosi kuni. Yo, what's up my people out there, mambo vipi ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. So moi je vais bien comme d'habitude derrière la caméra kuri microphone za Wagos TV show. It's your boy Khalid, cyangwa se Khalid the MC. Khalid the promoter aka La Favorite, the baby on the social media, the only one on Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube, even the X, the king of the new generation. So this is the Master Mark family. Muko bisanzwe ni kuri microphone za Wagos TV show, kurubuga rwacu ariko urubuga rwanyu. So rabaneza ko amaze kugira subscribe kugira ngo uzobasha kwirongera amakuru update all news on planet kumwanya ushobora kugira partage kugira ngo ushobore gusangiza umunezero abakunzi inshuti n'abagenzi. So nkuko mubona family neza duherere kuri wa Paul Fashion kumwe na baratuzi gang nibanyumugwaruka ruri mu rugendo rwa 247 music industry aho tugiye kubana nabo mu kiganiro cyacu cuno munsi. So ntabarandi rero family reka tubahereze kazo mu kiganiro cyacu super show. Murababona n'abaji n'aba negros nibo tugiye kubana nabo no munsi regra. So mambo vipi bro? Mambo shwari kabisa. Unakaza nini? Si tunakaza kama gengo. Ni baratuzi genge. Uyu munsi twifikanje na Wagos TV show. Tugiye kuhatwika hashemani. Show na show. Is gengo baratuzi rap yabagoye reka twebwe tubikore bishinga abagore natwe tubaha pore muri rap ntimwegera more twe baratuzi gengo. Wow, thank you so much. So kukazina baba bakwita gute bro? Kukazina ni Babio from Baratuzi gang. Babio from Baratuzi gang. aka Obio. Champagne Babi. Let's go. Majina mengi bro. Babio aka Babio aka Obio Champagne Babi. Obio. Wow, thank you so much. So turagoye kaze mu kiganiro super show Babio. Thanks sana ni Roy Hasby. Roy Hasby. Unakaza ni? Gender made a freshman. Wagwan. From Baratuzi gang. That is where we come from, man. Na handu zadusanga atari Baratuzi gang. Niki. Apeti batame mistari iki man. Subizi so bari basinziriye. Abandi turindiriye. Kubona bikonze ndetse birenze na nubwo nahagaritse. Abasore twashitse. Ikosi cyo tomanutse kandi because bro. Wow. Thank you so much. Sasa bro vipi? Poa. Kaza nini? Swag. Urakunda ibara rya jaune? Sana kwi. Cristiano Ronaldo from Baratuzi gang. Just ndi Cristiano. Acha. Jendi with the boy. Wagwan. aka Babuida. Babuida. Turagoye kaza mu kiganiro cyacu super show Babuida. Kweli thanks sana. So aga freestyle kidogo kumusitari uza kumva uza kudushitura fresh uza kuduha show na show.
Let's go. kuzisakata ni holiday Yeah. bata twakula ni Sunday kijitindo zetu BJ Sikia. mani dukaze ku vyangwe Yeah. taga love na genda irimwo nibera muhaso na vy'imikino numbaze wagwani yuare rino nahisemo kuja kure y'inzu Kia hiyo. Wow. je sinza nkunda Huwezi. Kunda nisi. baratuzi ni gengo Yeah. vuba dushitse ku gwego Aha. Baratuzi ni gengo. vuba dushitse ku gwego Wagwan me people. Thank you so much. So family ndongenda baramukije bwaki cyane mwiriwe bivanye naho mu mwese akara dukurikira aherereye abari kudukurikira bari herereye muri Africa abari mu Burundi abari United States of America abari United States of Arabic abari Europe abari Asia twabwiye turabakunda cyane. This is Wagos TV show avec Khalid DMC ni show na show. This is Baratuzi gang baratuzi genge gang ndongenda baha ikaze mu kiganiro cyacu super show kaya natwe turashima sana kuduha ikiganiro muri Wagos Wagos TV show. So wow, Yeah, big yeah. thanks mbega muri Baratuzi gengo turabona muri group y'abanyempano batatu abasore batatu yabipanze fresh mbega ninde wo bakuriye group mbega byo bimeze gute? Ya mu bisanzwe kungene tubona ni gang Yeah. nta numwe kuri iyi group Of man course. ya twese turi Same gang, level. twese turi same level Yeah, brothers. turi n'aba brothers course. ku ruhande rwa music Yeah. urumva twese turi hamwe man bro. nta ukuriye uwundi Achi. nta uri munsi y'uwundi ni gengo Gengo. ya So mbega uwo babonye igambere Baratuzi gengo numugwi umeze gute bimeze gute urashobora kutubwira mu mfunyapfunyo uwo babonye igambere Baratuzi gengo? icambere twe turumuguririmba man Yeah, turumugwi uharanira kugera ku cifuzo ciwacu of course. nk'abanyempano Yeah. tugatera imbere tugatunga imiryango bro, that is why we work hard, tukora cane kugira ngo tuguduze amapasiyo yacu bro. Wow. Yeah. So big things. So ni Baratuzi gengo banyamugwaruka bako baritanga cyane muri 247 music industry. So biragenda bigaragara yuko mugenda mubarizwa muri domaine ya rap. Yeah. Nimba ntihenza yo bari rap. Twe turabarapere Yeah. man. Meni bisigura yuko kuba umurapere ariko kuba udakora umuziki. Of course. Turakora n'izindi njano mugabo Yeah. turabara aba real rapper. Yeah. Yeah. Ni rapper. Yeah, kabisa. So firstly kugira ngo tumenyeshe fresh sasa kutiri kumwe na Baratuzi gengo mashobora kudukubita aga freestyle ariko aga freestyle ubwo tuza kukinjiramwo umwe araza gukubita akantu gatonya undi ace yinjira n'undi ace genda faster let's go Baratuzi gengo bibaye ngo umanda baheza n'indi microphone ukuntu muza kuvanye n'urumange muri Naribi. baratuzi ni tatu chafu abo bandi wacu n'ubuchafu turi gengo yasaze yakaga barenze n'ukuri batwita abafu kuri beat ni dufyina trip turavuna gukina rui kuri Jordan 4 abarapa bafeki bamana defo kuri rap ndabica mbasumba revu mu kurapa ndarenze ndi high level turi gengo y'amagengo baratinya batwita ma ego baratuzi tunici ibisigo ibi beat tutamuka nigo we moving drill umva nkubwiye ko iyi beat je ngutera amakwi genda babwiye fite misi basera mbatera mbakuba migere kauni mumute kuri siti z'ababire fuck bitch fuck snitch we wagwan ya tura pum pum We. so na show Look at my swagger now, look at my shoes. You're gonna shake your ball. Hapa mani kuna kula vifao vya kutisha vya kukimbiza kimaisha tukiigiza. Homa wanapata kila wanapoona tunawakimbiza. Again and again it's all me. We get it, we did it, we get it, the shit we feel this beat, our brain the fit. Make the distance, he need no sense. Shut up man, why you make noise? Nigga we don't lose the session. Talk on your mission, let's the session. He need affection, don't do not don't poromoka mu definition tafuta nigga solution, no negotiation, tafuta nigga solution, no negotiation. yeah. Buncha kalaka jicho lishawaka kichwani nishamoka kila ndo natoka unapotoka unalala nje kwa vishuka vya kokota hujomene kuta lafu unaleta matata tukikutana ena chapa ana kwa ana na kaba nipo strong nipo gado nazisaka chapa wakina mina mina na wapanga kama fungo za nyanya sifanani nao wanafosi kufanana mina force kuwafinya wanafosi kunipenya mina force kuwachinja wanafosi kuni abajama bigira amastage wanje mbabonye mbafata nka beat barushi pete ndigisare genge yacu ni dusare abajama bigira amastage wanje mbabonye mbafata nka beat barushi pete ndigisare genge yacu ni dusare We snitch gasore snitch
snitch snitch wigira uwatari mutera amabare snitch snitch gasore snitch gasore snitch 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 wigira uwatari mutera amabari tukirawo nyene snitch niyo new video iri kuri YouTube right now niyo iri urashobora kugenda nyene wenyene uko uradukurikira niyo ndirimbo iri ku mwanya twavuga kubera yasohotse mu kwezi guheze tu urumva yuko niyo ndirimbo iri ku mwanya ihari. So thank you so much. Tumaze kutubwira yuko so firstly big up sana and respect. Mushoboye kunyemeza bagana genda ba medita fresh numvise hari umwe yinjira yacanye mu Kirundi jamaa hapa kandi yavyinjiyemo fresh take 5. So my brother hagenda washari yinjira muri English ibisazi kumye kwa Lil Wayne ndagira take 5 fresh bye. Jamaa sasa ari nacho arangiza finally muri migi Kiswahili faster take 5. Niko twabivuze ni gengo ni gengo man turayobeye muri uyu mwanya ntiboronka umva je ngene navyumvise ntiboronka hano babafatira umva umunace gutega gategera mu Giswahili faster cyangwa mutegura English n'ubusose muri panze so mu Kirundi hoho ni ibintu nyene by'iwacu so mwatubwiye ko ni indirimbo Snitch iri kira trending amaka kanya iri ku rubuga rwa mbega uwo washaka gukurikirana ibikorwa vya Baratuzi Gengo yo bisanga kuri platforms zihe ku mazina aya ni Baratuzi Genge nyene platform zose ni Baratuzi Genge ugiye kuri YouTube kandika Baratuzi Genge uhitubona imidiho ya rap injano zitandukanye twagiye tubaha madrille ya ugenda kuri channel ya Baratuzi Genge. So big thanks ni kurubuga rwa Baratuzi Gengo ugashobora gushigikira zino mpano z'igihugu ababana b'igihugu narigene waje kuri channel ya Baratuzi Gengo ukagira subscribe ugashigikira bano bana uzobokora supporting igihugu bro. Baratuzi Gengo ni agenda gupambana hanze y'igihugu nibaza muri competition bagatsinda bazoba badugije iki ibendera ry'igihugu kabisa. So suko regra kandi support ni nyinshi niwagira partage ku bikorwa vya Baratuzi Gengo uzoba uriko urabafasha gushobora gushikana ibikorwa vyabo kure. So mwatubwiye yuko ni indirimbo Snitch iri hanze maka kanya nuvuga ariyo nkuru maka kanya iri hanze hari anu magema aravuga ati gaswere kushaka kukinyegeza bro ni gaswere nyene ni Snitch ni gaswere Snitch bro aba Snitch uri n'umuja mufite nk'aba Snitch nahita nkubwira ati cya kuri YouTube urabe Snitch umubwira ati gaswere Snitch. Thank you so much bro. Gaswere sigitutsi basi ni nk'ikajambo kashobora kuvuga urimenya iyo ni terme tu urime mind your business birakuraba doko ntibaze abaze kukumviriza emission ntibaze kubitahura uko tari ntibabitahura uza kubitahura uko tari ko azaba yumviye byo tutamubwiye twe siyo title y'indirimbo yiwacu canye amajembo ye mu ndirimbo yiwacu indirimbo ya Snitch man indirimbo Snitch. So inspiration yo kwandika indirimbo Snitch yoba yazanyana hehe vyagenze gutegura mushobora kumvira firstly man urabona iyo ndirimbo yakozwe jana na hari no mu Burundi nari nagiye mu Rwanda urumva indirimbo afu numva ikigoma mana bapeti ndavuga bro it's no easy man barambwira ahanga utegerezwa gushiramo voice ndabwira bro no iyi ngoma ahubwo mutayire kuyuku nyene mwoba muvyishe bro nanje narayikunze bro urumva siyo narindi irishigwa yakoze urumva kandi turi Gengo ni nkuko izatanguye hari ya mbere turi batanu iyindi kurikira turi yani urumva nutuntu tutumanyere c'est la Gengo kandi tubikora nka mifa kabisa so big thanks mbega ni kubera iki izina Baratuzi Gengo ryo ryazananye be kubera iki mwahisemo kwita Baratuzi Gengo izina Baratuzi Gengo aho ryazananye ni kuri twebwe nyene tubona ngaha kubera mu bisanzwe kira muntu wese kera yarandikira music apare yiwe mugabo tugiye kumenyana nyene nk'abajama turaje hamwe turagenda ahantu turya repe turi hamwe umwe wese ari apare yiwe imisi myinshi tuvuga ati man ese ibintu uko vyariko bisa nkaho twataye mu muriro bita tuvuga ati mugana hariya baratuzi ati baratuzi bisanzwe turi Baratuzi Gengo ko batuzi man Baratuzi Gengo niryo zina ryavuye urumva ryavuye bivaye na repetition twagira sana turi kumwe tuvuga ati mu bisanzwe na Baratuzi Gengo saba batatubona nk'abaja kuri YouTube baraza kubona izindi video twakoze turi kumwe n'abandi baji batari ngaha muri uyu mwanya kuko turi Gengo turi mu bisanzwe Baratuzi Gengo bayibarizwa mu bantu bangana gute Baratuzi Gengo
jewe ukungene no bivuga kwanza baratuzi genge Yeah. ni gengo nkuko muvyumva mugabo nta gengo yovuga ngo iri gengo uko nyene Oh, yeah. haba hari amategeko Of course. mayo mategeko abafise abashizeho ayo mategeko Of course. hakaba hariho n'abandi rero bantu bazoza bakiyunga kugira bazogendere kurajya amategeko Of course. yeah. Narijya yuko maze kwinjira mu mugwi hari amategeko yawo nyene kandi tu utegerezwa kugera ku mategeko uwo mugwi ya usanzwe ubu ugira. bufise urumva nka baratuzi genge je novuga ukungene duhari turi benshi meharorera baba bari presenta Of course. ubu uri present urumva bakubonye bace bavuga mutama eshima we turakuzi we kwera turakuzi. uruwindani uri w'amaraso Of course. ya kabisa Yeah, so big thanks. So mpere kuri wowe nyene mbega ni ryari wamenye ko ufise talent yo kuririmba umunsi wa mbere ubona ko ushoboye kuririmba hari ryari byagenze gute? jewe vyahereye nyene ni biboro vya school Yeah. urumva twari tukiciga man urumva twaba dufise ibiboro usanga mwica boro course. muguma muririmbirana urumva muka je nari mfise umupeti yitwa Lixin aba mu Cibitoke big shout out kuri urumva Yeah. twara prepare tukavuga muri temps libre jewe nawe turaza kuririmbira abanyeshuri Of course. buri umuntu wese Muri ataye course. home iwabo oya ataye home iwabo arondere ivyo yandika tukavuga tuzoririmba nka live Of course. go home and prepare what you're gonna sing hama tukaca duhurira aho haboro tugaca dutwika urumva mucana uko faster, ya faster. uko vyagenda bigenda uko numva nyene numva shaka gukora ikintu nkavuga why bizoguma kunyene I have to represent myself man course. nk'ibintu kuko ndumva bindimwo Yeah. Bica bitangurira ngaho nyene. bica bitangurira ngaho ndagira ama repetition menshi ndi home Yeah. kugeza igihe mura n'amaji yanje Of course. urumva n'indoto ziwanje zo kuyumva first time ndiko ndaririmba Yeah. nabironse kubera ndi kumwe na baratuzi gang Of kwera course. yeah. Oh, thank you so much. Asubira kumera microphone muvandimwe ari kurundi ruhande. Sasa bro, na kazani. Yeah, napoa kabisa. Moto ni. Yeah, na kama Baratuzi- kalambwanzine. Baratuzi gengo. Kama nini? Kalambwanzine. Kalambwandini. Kirundi ni. Kalambwandini ni Kirundi cyanye nakandi kantu. Wapi na kaboro tu kinyobera ukumvise. Kinyobere, Aga presentation. ndakesha. Yeah, wagwan. So, nigero wamenye ko ufite talent yo kuririmba, umunsi wa mbere ubona ati ndafite talent yo kuririmba, ndashobora kuja muri studio nka recordinga byaje gute byahereye? Talent kwanza je nayibonye nk'imvuka. Of course. Natanguje ukuboko barakwanga. Eh, Sema wapi? Yaje. Nanguze ukuru basunika. ukuguru basunika. Nanguje umutwe gusa canangura ivoko. Aho camvuga ati je nzoririmba tu. Donc wavutse ukubita ama freestyle. Aho nyene winjire ku nk'imvuka. mistari fast. Talent niho nayiboneye aho nyene. So, umunsi wa mbere winjira muri studio hari ryari byagenze gute? Mbega byaba byarakoroheye ku nshuro ya mbere uri muri studio? Wapi nivyoroha kweli. Yeah. Birizire kweli. Yeah. Biravurugana ukuntu. Wow. Kuko uba ubikora home uri wenyene ugiye stu ugaca uhura n'uwundi rero afise izindi mind bikabacanga rero mwebwe gushira ikintu hamwe mwese babiri. Yeah. So big thing. So bro, vipi sasa? fresh kabisa Nakazani? ya mimi nakaza Bamaze kubwira ko sana. jewe bamaze kumbwira nsana n'abantu benshi gusa reka ndakubwire batatu muri abo wa mbere yambwiye ngo sana Rema wa kabiri ambwira ngo sana Melanie wa gatatu yambwiye sana Ande Widi Ntawara kubwira ko sana Asaki. Asaki For real. c'est de la folle Asaki kugasaka wala So bro, nigera wamenye ko ufite talent yo kuririmba, umunsi wa mbere ubona ati je vraiment ndafite talent yo kuririmba ati kandi talent yanje ntegezwa kwibyaza umusaruro finally. ya mu bisanzwe by'umunsi wa mbere ko menya kuririmba biri mu muryango mu bisanzwe zehe yakuze ari umuntu wa music yaguma yani buri mwanya muhira ari music cyadukura nyene bivaye no gusenga canja muri korale nkiri umupeti muto sana nkifise nk'imyaka 7 6 ndaba muri korale urumva ngaho hose impano yo kuririmba nari namenye ko ndayifise kuko naririmba muri korale gushika ku myaka 13 ndirimba muri korale gusa tunye urabizi nyene indirimbo zo muri korale nawe zijaniye na rap gusa nagiye kumenya ko ndapa umunsi wa mbere niyandikira indirimbo yiwanje kubera tu nyene narakunda kwandika izindi ndirimbo nyene njyanishije na melody tu numva umva nyene is not good umuga umunsi wa mbere niyandikira indirimbo yiwanje yaje muri rap man itamvuga ati
abo muri korale barambabarira Yeah. ngiye kuba umuraperi ati jewe ibintu si ivy'iwanje ati jewe jewe ibintu byo kuvuga ati ahita kwipa imana fast apart sinakwetse ishengero je n'ubundi umwana w'ishengero bwo bwo kwezi none gamani je mu bisanzwe kandi ndishimira impano yanje kuba mfite impano yo kuririmba kuko n'abantu benshi bashaka kumenya kuririmba bashaka kuba bafite impano yo kuririmba satubikanga ndashima imana kandi nongera ndayishima kuba yaramaye impano nk'iyi imana irarenze si wari we wese yafa kwitora hariho hose kabisa so ni baratuzi gengo bigaragara ko mugena mukora ibikorwa mushiramye nguvu nyinshi mbega turashobora kumenya mu stylist ashobora kuba yandika baratuzi gengo narajya mwashimye ko dushobora guhorera muri fashion yiswe Wapolo Fashion Wapolo Fashion mbega baratuzi gengo yoba yambarira muri Wapolo Fashion bameze gute ya nkuko babibonye cameraman arashobora gukubitisha kamera kuri ibiboro biri ngaha ukabona ukungene bitagaze Wapolo Fashion ya niyo abani bo bastiliste bacu mbega Wapolo Fashion biherereye neza na neza ku muntu atahazi Wapolo Fashion iherereye ibarabara ryo mu Carama ya N Forest imbere ya Sembazire uza amashuri yitwa se technique Sembazire birafatanye ugeze kuri Sembazire uhita ubona Wapolo Fashion ukabona ibintu bikaze gusa fresh tubana ko hari ama fashion ya bien ushobora kwambara ukabego ugiye muri clip abakunzi b'imipira hariho ama jezi n'ibindi byinshi so big thanks so ni baratuzi gengo mwamaze kugaragara muri domaine y'umuziki ya 257 music industry mu mudiho wa rap so mwege mwihereza amanota angana gute iyo mukumbara ko ibikorwa byanyu bya misi yose mbega muri liste barapere batanu mbega mwe mukuhereza kibanza cakanga urabona ico kibazo bagije umwe wese aracicura kuko bivana na mindset yaburi mumwe wese je nk'ubwa mbere kwandi cyo no kwishura kigoshobora kwinsubiramo neza ico kibazo baciye bancanga babaje so nakunda kubaza ati baratuzi gengo mwaje muragaragara muri domaine ya 257 music industry neza na neza mu mudiho wa rap kabisa mbega baratuzi gengo mu barapere batanu mwo kwikirasa ku nimero ya kangahe mu bisanzwe kwanza bivanye je kwanza na life y'umuziki naciyemo naho mbona no bangeze ndabona ko ariko nimba ari ngazi nk'ijana maze kuduga nka 30 basi ndakubwiye kandi ari je ndaziduganye hamwe n'igengo donc aracyasigaye ingazi 70 kugira ngo ushike kuri ya vision yo ndacaduga tu vision si kuvuga ngo asigaye ingazi 70 vision nejo nahita ndayigera kubera ndashobora no kuzisimba Superman nubwo nagira amababa man nejo babona nageze yari acha mu bintu vya classement naho bisanzwe twe turi gengo twe ushaka gukrasa mu barapere zani gengo wemera uyizane nga ukeneye naho umwe twese turabambere wid donc dufatire ku magengo dufise ngaha mu Burundi okay baragengo zihari ngaha nitsingahe we uti igengo twe tuzi ko ari baratuzi gengo izindi gengo hakuna ni baratuzi gengo indi gengo y'abarapere ngaha mu Burundi isanamu gang bajya n'abaplaza kubera baba skew bande big shout up kuri skew araturiye n'ingoma bro urabona skew urumva skew iyo ngoma yitwa Dior man featuring iri kuri account y'undi mu star skew araturiye n'ingoma imagine bro Fakira ugiye kuri account ya YouTube karaba Fakira iyo ngoma urayibona ingoma yitwa Dior kandi vuba nayo irakorerwa video visual bro yo genge looking out no yo genge looking good yo bomba we Nigga we out kandi ni on man is on so na party ni all night nigga we out kandi ni on kandi ni
manizo ni so Ra. na pale ni on. Yeah, look at my sock, look at my naonekana kibosi, stuck in me cause money goes up, everything's a blessing. Mungu kaweka wepesi, ukutatumia keshi, Mungu takuwa wa Hennessy, mana tulali mapopo, Wagwan. everything's so top in the walk with the jug. Where money make it shine, make sing be fine, take it easy this time, I'm look bad, okay? Big thanks. Twe tuba turi muri vibes. Mubisanzwe ni gang. Umbabarire muga. Gengini. Kuza kuba ari vibes man. Muri gengo mwishimye, so muri proud sa nivyo vyiza family. Tubandanye kuri ca kibazo Sa, of course. percent ni percent zingahe no kwiha biravana sivyo je icambere novuga nimba ari kuri music twoba dusohora twebwe ubwacu nta ma percent twokwiha kuko n'abafana baca bajija Abafanzi ni bacha. urumva kuri ya miziki twe dusohora n'abafanzi baca bajija Thank you. tuze kuri percent nk'iyo muraperi nka muraperi ataba fier de toi-même de lui-même man urumva jewe ndiyumva yuko atawundi muraperi n'umwe yoza amagarara imanda mbwira ngo dogo ngo mime bro Ngo zari Venice kandi ubahubwo aho kugira tubereke yuko aho bigeze aho gisa na mugenge ni preparation man preparation battle y'abaraperi hamuzohita ubona rero ngo ibintu bigeze ku rwego rwa good rap yo mu Burundi mubona gute umuntu ashoboye kubahuzana isanamu muri battle kiganiro nkuko nyene battle y'ikiganiro of course turashobora kuba tumira muri battle tukabazana mugashobora gukora battle ntaribi bro yo bari flex kuri baratuzi gengo undi bazana kibazo yo bari flex bo bemeye ni flex kuna mdundo mnaleta mdundo pale mnaweka tunaketi hata fasi moja yo bari nka day tu kuko benshi turazinanyemo bro yo bari twarukukira ikintu bitwa ngo twereka abarundi rap irahari naho bajyamye bro turafise aba legend benshi bajyame batagikora rap man abafanzi bakeneye kubona bajya abantu nyene bafise amazina bakoraga rap abari bo bariko barakora akabari nabo bazamura twebwe man batoya abari babashira inspiration bagashobora kubafata ukuboko kuko birafise basi ico babahaye abafanzi barafise ico babakundiye kubera rap tu vois mais ugacubona barabiretse man c'est pas bien man naho n'umudiho kandi ufise abantu benshi bawurimwo generation y'abapeti bakeneye yuko botunga family atari R&B gusa atari amapiano gusa na hip hop ikabaho man kandi imyaka myinshi bro na rap kubera hip hop nivamo byose nivamo rap nivamo drill ni urumva byose umwanzo ni hip hop of course. Wow, big thanks. So bro naho tugerageje kukubaza gatonya harano mwatubwiye ko babariye ingoma eske byagenze gute bizazananye gute igihe amashobora kwipa ingoma nishure mu Giswahili n'agaso nta bro nta vous pouvez nous pardonner ici il y a kweli ilikuwa sio polepole kweli juu yo jamaa tulikuwa tujuani naye ila tulikuwa tunapoa na peti yake yo jamaa sasa ndo scream huyo skew tuneja to the bank bro big shout out yaraturi song ni twazibagira kweli yarabariye song kweli yaraturihiye yarabariye song ja muri studio arapea makashi kweli tura recording aratubwira everything is gonna me so akajamba kamye kuri we bro ebana turamukunda sana kandi big up sana akomeze uko nyene ebana turi nyuma natwe tuzayifata ibendera so big thanks mbega baratuzi gengo mwibona gute mwibona hehe mwibona kuri level iyihe ejo hazaza muri career yo muziki wanyu twibona turi gutunga imiryango bro twibona turi kuzamura ibendera ry'u Burundi turibona kandi turiko turafasha n'abandi bari nyuma bazoba bariko badukomoka ko kubera kenshi ikintu c'umwuga
iyo uriko uragikora biba vyiza iyo uriko utegurira n'inzira abazogukomokako Yeah. kubera nabikoze kubera uwo nakunze nanje hari uwundi azokwifuza kubikora kubera ivyo yakunze bivuye kuri jewe Of course. niyo mpamvu mbona ejo imbere Yeah. twifuza kubona kariya y'umuziki wo mu Burundi imeze neza cane. Yeah. Yeah. So big thanks. Yeah. Mbega baratuzi gengo mu bikorwa vyabo vya misi yose baba bafise management canke inguvu ziko zirabashigikira mu bikorwa vyabo vya misi yose canke bakoresha inguvu zabo zonyene. ya mu bisanzwe nk'uko nyene twakubwiye ko turi baratuzi genge Yeah. atari twebwe batatu turi ngaha mu bisanzwe ni genge Yeah. hariho abatabasha kuba bafise impano yo kuririmba mugabo ari muri genge ukaca usanga nibo nyene bariko turafashanya muri twa tukogwa tuba dukeneye twege nka baratuzi genge aho nyene nkaca ndakubwira ati kuri Share Up King Mutaribani ari mu genge ari muri Tanzania Yeah. nawe nyene ari muri genge nuko we ari muri Tanzania n'ubu ngubu muri interview ariko bari ngaha Of course. ya ni wadufasha ibikorwa vya misi yose tugafashanya nk'igenge hariho n'uwundi yitwa Tokotomesha Tokotomesha. from German Somalia. hari amadortmund yamara Dortmund kungena ikina nawe nyene hari yose Share Up sana Gengo urumva Yeah. twe mu bisanzwe twavuga ko dufise management Yeah. turi managinga turi sponsoriza Of course. turi banikoraho bro Yeah. nitwe byose yo bafasha gute ushaka gushigikira baratuzi gang yo bafasha gute yo bashigikira hehe bizogenda gute kugira ngo mushobore gushika vyoroshe hari ahantu mwifuza gushika kuko turaze mu vision. ya urabona turi nkanga baratuzi genge dufise indoto dufise n'ahantu dushaka gushika nk'umuntu yoba ashaka kudushigikira Of course. naciye kure nagira iki urumva nyene umuntu ashaka gushikira nk'umuntu araza akabegera mukayaga mukumva bobo ivyo kungene bobo bashaka kugira gushika kuri ya ndoto yabo n'ukungene nawe wobigira kugira ngo mwese muze muhurire ku kintu kimwe Yeah. tuza dushike kuri ya ndoto yabo nabo baze bunguke no kudufasha Yeah. kubera niho buri kurafasha umuntu atanu uri kurungukira byo nibibaho atwege turi ngaha ibintu vya management twebwe n'ubundi nitwiteze ko bizaza kandi turiteze ko bizaza urumva ukungene ico kibazo ndakubwiye Yeah. ibintu vya management nitwiteze ko bizaza kandi turiteze ko bizaza urumva twe turi hose Muri management twayironka tutayironka tuzakomeza urugendo rwacu kandi tuzashika kuri ya ndoto yacu Good idea. uyu Yeah. mujama afise petit frere wiwe rero w'igikoko Acha. mundeke uvuze petit frere niho yakubwira ati je nakuriye hehe mu muziki man Mu muziki. je nakuriye mu muziki sister wanje araririmba petit frere wanje ni mu producer niwe adukorera n'imiziki myinshi Namusuhe man na ngene mu Busanze oya muzee wewe ni yarapa ahubwo yakundirege sana man muzee we yarabyina Yari marege man. man yari Bob Marley mu mutwe Acha. kabisa ya twashaka nawe nyene ahari mu ndeke Yeah. tumukubite tumubwira ati big shout up sana Yeah. ni mu producer twemera sana Yeah. n'ubu turafise n'ikindi gikorwa gishasha kiriya ahantu nyene nawe nyene yagikubisemo ibintu Neza. vuba tuzagitamwo mani kandi Nubwo tugitayemo kiri mu we gikoni. ntuzabura Yeah. uzategerezwa kubabwira ati Of course. mani Ntegerezwa kuba mpari kugira ngo kandi ushobore uzi yuko gusupport wewe talent izo you wawe. are Yeah. uri mujama wa TV agira kabiri bro atwirondereye Acha. bro uzokomeza uko nyene man basi urazi ikintu narengwa ndakubwire abantu benshi bakoresha ibintu vy'ibiganiro Of course. mindset zabo ziherereye kuri barya abantu bafise amazina gusa Of course. sivyo kandi bakibagira yuko kugira urya muntu agira izina Hari ahantu yahereye. hari ahantu aba yaratanguriye Yeah. tivwa Of course. man keep move on man Big turarondera abapeti nyene baba n'abajya bakuze bikunze kubita nabo uravyumva mugabo ugwaruka cane man Yeah. kandi turashimye vraiment So big thanks. Yeah. So niye message mbere ko turangiza ikiganiro cacu niye message uvuga ati iyi message sino genda ntayi haya abakunzi bacu baratuzi gengo sino genda natanze iyi message ku bakunzi bo muziki ndundi cyane cyane mu mudiho wa rap n'abakunzi biterambere muri rusange. message ya mbere nobwira abakunzi b'indundi Yeah. bakunda umuziki ndundi cane kubera yuko umuziki ndundi ubu uri kuragira kandi kanovera gatandukanye n'akakera kubera na generation turiko turabibona ukungene iri kiraza Yeah. kandi dushigikirane Of course. yeah Yeah. dushigikirane Thank you so much. So arashobora kumera microphone brother ajya kundi ruhande. So bro niye message uvuga ati iyi message sinshobora kuva kuri media ntayisize ntayisigiye abakunzi mu muziki wanje
n'abakunzi b'umuziki ndundi n'abakunzi b'iterambere muri rusange? dukora byinshi. Icambere kwanza bagende kuri channel YouTube bakande sabone, ama like, comment, birakenewe n'ivyo, simbaka bapushinge ngo limikashi ngo ni Bana. bakande tuto tuboro nari ibitu. Nige subscribers. Nige subscribe ni support. Nakanzi kantu kweli. Yeah. Oraba ikintu utabuka kanze burya bwose eba sio poa. So big things. So big bro, ni yihe message utuva ngaha udashikirije abakunzi bawe, abakunzi baratuzi gengo n'abakunzi b'iterambere muri rusange? Message ya mbere nova ngana nashikirije Yeah. ivyo abo bantu bose umbwiye, ni message ya mbere kwanza shaka gusa niyo gushima. Of course. Shaka gushimira kwanza abantu badufata batuja imbere mu bikorwa byacu bya misi yose, ko yo snitch gihe tuyidropinga yatarabonye ibintu biyobeye basi kuntu tubona ubu like wa tuvuga ati why bro ni twebwe se ni twebwe ivyo bintu biko bigenda gute man. Ndabashimira abantu bose bitayeho kugira share gupartage link ya snitch baratuzi kenge. Big shout out sana ho muri hose. Undi muntu wa kabiri ngiye gushimira n'uyu nguyu man Khalid the MC. Khalid the MC, yani turagushimira sana man. Thank you so much. Turagushimira sana kabisa. Sinari bwarangize. Yeah. Ikindi kintu rero novuga ku bantu bose bariko baradukurikirana muri uwo mwanya, turi ngaha nyigengo ya tuje tubasaba ubufasha man. Tutari kumwe na mwebwe naho twokwigeza. Nubwo mutubona turi ngaha turi batatu, tuba dukeneye ubufasha bwanyu, ubufasha bwinshi sana. Akajya karero nk'uyu yari yabahaye subscriber, gukanda like, comment, ugasharinga link ya mu bisanzwe abarundi bose tubakeneyeho ubufasha. Aho muri hose big shout out sana. So wow, big thanks so much. So ndabashimire baratuzi gengo, twabanye fresh mu kiganiro cyo Super Show. So mu kiganiro cyo Super Show tugana tuzanamwe abanyemano bagiye batandukanye tukashobora kuyaga byinshi. Baratuzi gengo ejo muzo muri ku yindi level kandi ishimishije, muzoshikari hose mwari mwifuza, nanyu muze mushobore kuri liftinga bakuba batonya banyu kuko murabizi bagoma bavuka. So family mushobore kuja ku rubuga rwa baratuzi gengo kugira ngo mushobore gushigikira zeno mano z'igihugu, kugira subscribe, like, comment, kugira na partage kugira ngo mushobore kubafasha gushikana ibikorwa byabo kure. So tubabwira ati, so let me take time to invite you to keep follow our media again, Wagos TV show, cause this is the best swagger 441 avec MC Khalid Nshona show. Tubabwira ati, love you so much, see you later, hasta la vista.